Yes, Barundi kazi inshuti zo Burundi. Turabaramukije mwaramutse canke mwiriwe, bwana mwese aherereye mu cubahiro ciyo. Murabona ahantu turi na ahantu hari ibintu byinshi bifutse. Ibi bifutse ni muri rwa ruganda kwa Kibonobono. Rero tuje kuraba bariko barakora, ariko cyane cyane tugiye kuganira n'umwubahwa cyane nyakubahwa David Kibonobono cyane se David Tuyisabe. Tumubaze ibijanye na runo ruganda kuko tubona umenga hasigaye hari ibintu byinshi twibutse ko baherewe Kibonobono no musi turi bari mu by'amasabune ahanika ibintu bifunitse ntituzi ibyo ari byo tugende tubibaze. Rero cameraman muri kumwe n'izombi karibu tujane twese twumvirize ibyiwe naho iby'uruganda rw'Ikibonobono rugeze. Ariko nuko muri ko murabiraba ngaha hariho ibigunguru byinshi, iruhande y'ibigunguru turabona n'ibintu bifutse mu mahema, turabona hariho n'abantu benshi sinzi ko bari abakozi bo ngaha n'ivyo barimo. Akubaha turabaramukije. Ni sawa. Meze neza. Yego ndashima. Twinjiye ngaha turazi ko ari muri Kibonobono ko sijya mbere tuhaje nka Kibonobono meze. Ariko hari ibintu byinshi ngaha bifutse. Bambere je nanje hogirira urusaku bwo kubimenya kugira ngo nabandi bo babimenyereho. Okay. Bwa mbere ndaramukije abako baradukurikirana kuri Kibonobono Media. Nivyo murashobora kubona uriko arambaza ari umuntu muzi canke muramubona muri Kibonobono, ariko kandi aba nibo basanzwe bakurikirana imbuga zacu. Hanyuma hari ibibazo rero usanga bigenda bigaruka, iyo rero waba babona ibibazo vyinshi baraheza bakaza bakambira ati burya turakene ikiganiro turafise ibibazo tugomba kubaza ku nyungu z'abanywanyi. Iyo rero umwanya wabonetse sindabankira, nico gituma nababajije ibyo bashaka kumbazako barabimbwira ncamvuga ati ahubwo kugira ngo ndabishure neza bisaba nje kubishurira muri izina. Mbereye rero ku kibazo umbajije, ibi bifutse iyi ni mise. Iyi ni mise dukoramwo amavuta, amavuta kenshi hano iwacu mu Burundi akoreshwa mu gukora amasabune. Mise si y'Ikibonobono ni mise yo gukora amasabune. Imise iva mu kigazi vraiment. Imise iva mu kigazi. Ni iva mu kigazi. Ego hano gusa kubera ko dusanzwe tuhakorera ivy'Ikibonobono, ariko kandi abantu barazi neza yuko Ikibonobono icyumviro cyo kurimba Ikibonobono cyavuye mu mugambi wo gukora amasabune. Byongera bose rero naha tubandanya rero wa mugambi nyene warabandanije, kandi turashimira abanywanyi aho bawugejeje. Ariko none ibi bintu byose bifunitse ngaha bifutse, iyi mise yose ifutse ni yiwanyu canke meze gute? Bose noja nga kuri kamera ngo mbeshe aba bandi usanga bariko baravuga mu kuvuga ibintu bakaryohereza kugira abantu kumbure bitaba ari benshi. Oya, twebwe ntituragera ku rugero ko kugira imise kubera UNASCOKI ise vision ndende mu byo igomba gukora, ku buryo iki kibanza iki cyose naho biri hariya hose ho bahari nta UNASCOKI aha niho shoboka UNASCOKI iramutse ihakoreye. Rero aha ico twe tuca dukora, iyi ni mise y'abandi bantu usanga babadandaza. Ego twebwe tuca tubagurira amavuta yonyene. Gusa bitavuze ko nitwamara kubaka ryahinguriro ryacu mu Ruyigi hoho rero tuzohera kugura imise twanikire natwe, nk'uko nico tumona twaguze ikibanza kinini cyane, tube tufise ikibuga kinini cy'ahantu dushobora kwanikira imise, hanyuma rero duce tubandanya duhinguramwo amasabune yacu. Murakoze cyane muvuze iby'ihinguriro mu Ruyigi, mukoze ahanzanye ko mwabivuze neza. Iyo tuje tubaza ibintu nk'ataco tubiziko, nubwo bimwe tuba tubizi, ariko kandi si twebwe tuba twaserukiye isinzi ry'abarundi n'abarundi kazi uko hasigaye harimo n'abanyamahanga batubaza. Rero tuje kubaza teza kubaza nk'abataco tuzi. Mwaratanguye ibyo kugura kwanza ikibanza, mwarakiguze twarakibonye. Mwaratanguye n'ivyo kubaka ihinguriro mu Ruyigi, uko murataba uko murategura. Kubera iki mwiyumviriye kubaka ihinguriro mu Ruyigi mutarizanye Bujumbura? Kubaka ihinguriro mu Ruyigi bwa mbere hariho ivyo twisunze bishika nko kuri bitatu. Ikintu ca mbere
mu Ruyigi n'ahantu iyi mise ivayo ari myinshi hama kandi Ruyigi hari abanywanyi benshi bacu twifuje rero dufatiye cyane cyane kuri ivyo bintu bibiri ubundi bwo amahinguriro nk'iri umenga twari kurishira Igitega ariko Igitega ku bushobozi bwa UNASCOKI kubera ko abarundi benshi batarabona ivyo turimo ko turi seriye baracafise ubwoba ntitwaronse ubushobozi bukwiye bwo kuba twogura itongo Igitega uretse ko ryona tugora kuronka ringana n'iryo twaronse mu Ruyigi mugabo kandi umva uwo mengo twari gushira hagati mu gihugu kugira ngo amahinguriro yose aba ari hagati acazarava imiduga yacu izohora ikiza irava aho hagati yerekeza mu zindi ntara ariko twashize mu Ruyigi ni na hafi cyane wanashaka Igitega aho turi mugabo kandi bizodufasha kuronka iyi mise kuko myinshi muri yibona iri ngaha iba yaje iva mu Ruyigi myinshi iba yaje iva mu Ruyigi ariko mva vuga ko Igitega mutoharonka kumbure nico ninjije mu gitari mwo kuri uno musi mugereranya mwamweze ku bantu bangana bati ko ndavye ntimwifata mu mutwe twe turarenza abanywanyi 2021 mugabo nibaza ko nitwari babandanya batwumva umva abona babonye ivyo tuko turakora bakabishima rero nabandi bobona ivyo tuko turakora bakumva iyerekwa ryacu ko rimeze boheza rero nabo bakaza kujya rero bazohora baza uzosanga n'Igitega no mwirohero dushobora kuhagura ko twe n'ibibuga vy'indege tuzovyubaka je numva umenga ni ikintu cyo kubakeza kubera sivye ngira novuga Ecclesia Katolika koperative we imaze kuziga kwiza abantu 220 ntayirabaho abantu ni benshi nibaza ko bashima ivyiyumviro n'abandi bandi mukeneye muzobashikako kubishikako Imana niyadushoboza bakaguma babona ivyo tubabwira turiko turabishikako Jesse mpaka n'Imana mugabo nemera ikoka gusumba aha muri ko murabereka ibikorwa ariko Imana urumva mwegane yiduhamagara ntubu nka jewe none uravye umuryango navukiyemwo jewe narinde kugira ngo ntange ivyimviro vyegeranya abantu 2021 mu mwaka umwe kandi bose binjire babiryoherewe ni Imana nakoze cyane ariho kandi kubera iki mwahisemwo kubaka ihinguriro ry'amasabune nkuko mubivuga mutagize igikibonobono kandi kubera kushika kuri no munsi tuvuze kibonobono twumva David tuvuze David twumva ikibonobono ihinguriro ry'ikibonobono ntiharagera kuko ikibonobono turacifuza ko abarundi bokirima turacifuza ko abarundi bokirima kugira ngo kigwire mu yandi majambo tubase ihinguriro ubu twoba duhomvye mugabo kandi ibi vy'amasabune ibi ni ibintu bizana inyungu zihuta ni ibintu ukora iyi mise habonetse umuyaga nkuba nk'ubu urabona urahari ukacusya harya mu mwanya mutoya uburonsa amavuta urabona ko acatekwa ngaha hama amavuta uyavanze na soude caustique masaha 28 uburonse ya sabune rero isabune nayo bijanye ku isoko baca bayigura urumva inyungu irihuta sico kimwe n'ikibonobono rero ngaha twahereye ku kibonobono ku masabune kubera ikibonobono ntikiraboneka mugabo kandi izi nyungu tuko turarondera amasabune zinyaruka zica zidufasha nizo zizodufasha kugura abazoba bashoye kugurira abazoba bashoye ikibonobono kugura ikibonobono kwazoba bagishoye hanyuma iyo ni yindi mpamvu ikurikira ahantu mu gisagara ca Bujumbura nk'aha si wacu urabona tuhahurira n'abandi benshi hanyuma kandi ahantu ni hato kugira ngo ndakwereke ko ari hato banzuze ndakwereke ino ariko cameraman agumane natwe ndakwereke nimba numvise akantu nashoboye gukwegamwo nuko mu masabune murondera nk'amahera muzogurira abazoba bimbuye ikibonobono nuzoba yimbuye ikibonobono azozana muce muteramo mugurira canke dutera tumugurira banza muhingure mubone kudandaza oya nubu nigike dutera tumugurira eheraba urabona aha turi nkaha kuva aha gushika aha n'ahantu mu bisanzwe nkano vuga ko amasabune yaramaze kuvogera ikibanza c'ikibonobono
urabona iki kibanza kiturimo ikidushikiyemo iki twari twakigeneye ikibonobono none urabona nk'ubu stock iyi ni soude caustique iyo yose iyo soude caustique mbona ngaho iyo umufuka ubu bwagabanutse urarenga uburebure bwanjye ni bwinshi ntashobora bumfasha iyi ni soude caustique burenga 50 bwose n'ubw'iwanyu iyi ni soude caustique hanyuma izi ni sabune ziba zirindiriwe gupakirwa imiduga ziduganwe cyangwa zijanwe ku isoko hama urabona nk'izi pipa zose zuzuye amavuta twaguze arindiriye gukorwamwo isabune urabona izi zose mwari mwambye yuko hari abandi bakorera ngaha nshinjira nayo nzi yuko aya mavuta ari bamwe bakorera ngaho bariko baragira ntibabaye barabikije oya kuvuze ko ari pipa mwabitse aya yose nayo iwacu izi sabune Miramani urashiramo zino sabune mbona ari nyinshi kabisa hama izo kandi bazitwaye ko winjiye rero ngaha amavuta y'urana nk'aya aya yose n'amavuta hanyuma isabune nk'ubu isabune zigeze gukatwa hariho ijya hariho n'iyi abona ushaka kuri no mwanya hari isabune zitanu zini sabune zitanu uwo bashaka yiho tuvuga ati nkatirizo nyene je bujya zitekeye sindazishaka raba ukaca rero uraba nkaha hakozwe iyi n'iyi zitatu zine zitanu n'iyi y'ubururu urumva zakozwe n'iyi ni isabune n'iyi ni isabune nizo zakozwe uyu munsi aha rero uravye aha raba hano hantu ngene hameze aha nk'ubu tugomba kongeramo abakozi kugira ngo nk'ubu twongeremwo bene ibi ubona dushiramwo kugira ngo bibe niburi nka 10 canke 15 ubona muri uno mwanya hari bitandatu byikoreye isabune nshasha ariko hariya ku ruhande ndabona umenga hariho n'ikindi kimwe kitari mu isabune turaba rero nk'ubu nk'ibintu 15 nk'ibi 15 canke 20 ubona ngaha vyotonda hama izi meza izi bakatirako zitegerezwa kuba nazo nyene uko twongeramwo ibi ni kuvuga cyako gusabune nyinshi bice bisaba haboneka abakozi benshi aho bakatira naho batekerera hama rero naho rero kuzipanga hariya umva ko iki kibanza ni gito kandi turabapanga isici wacu UNASCOKI nibereye gupanga ariko none kibonobona ko mugabo atari so ntumuvuga mu izina ni byiza ko mugomba kubaka mu Ruyigi nta kuntu mwora mukanyarutsa ukava mu gisagara ko mbona ahantu muhava muhamara ubu honyene ndabona haruzuye kandi ibyo numva mupanga ibyo muri kura nk'umaze kumva ubunyene uvuze ko shikuje bishaka kuba 200 kuvuga izimeze ziba nka 5 6 pana 200 vyonyene ubu inyuma muzoca bamukuraho kandi ndabona arafise abakozi apana 200 vyonyene kwihinguriro muri vision ya kibonobono nuko umurundi wese asanzwe akoresha iyi sabune iyi azoyikoresha yakorewe mu ruganda iwe akantu mwaravuga ngo umurundi ahaze umurundi wese abwirizwa kwigishwa ku investisa gufata 12,000 ukabishira ahantu bikaca biza bigakora ibi 12,000 bikaca biguha akazi hanyuma ka kazi kakaca umushahara ukaca uguha ubushobozi bwo kugura muri wa mushahara cyavamwo ubushobozi bwo kugura isabune yiwawe ucuranka yo gupanga ubushobozi bwo kugura isabune gutuma ugira isuku n'ubushobozi bwo kugura ibidandazwa bindi ku isoko rero ubu nibwo bushobozi bwo kugura icyo twita pouvoir d'achat rero urabona nko ngaha iyi ni isabune twita savon solide yo kumesura kenshi izi nkizi mu gisagara ca Bujumbura benshi bazikoresha ku vyombo gusa kiretse abantu bari hagati mu gihugu nibo ushobora gusanga ariko barakoresha bene izi rero iyi ni savon solide gusa cha wibaza mu gihe ibi muri UNASCOKI mu gihe tuzatuka turatanga mu gihugu cyose no hanze yacu ibi byategezwa kuba niburi ari nka 50 urabona vyuzuzwa isabune hanyuma iyi rero ni bene imwe yo koga nayo izo bikeneye ibindi gutyo kuvuga aha hakenewe hangana gutya
kuri ivyo bintu muvuze nuvuga nahangana gutya nk'incuro nka 200 Voilà. ujyayo kumesu ujyayo koga nayo ikeneye nkandi nka 200 burya mwaguze hegitare zingana Hegitari hariya ni 2 mugore umva nizo zubakamwo zose kubera oya zirabura ko gato umva dusigaza ikibuga cyo kwanikiramwo hariya twuzubaka inganda ibihangare 2 kandi n'ibinini igihangare kimwe igihangare umva nk'iki mugapana akaburana ko ari gato igihangare kimwe kizoba gikoregwamwo amasabune aya akomeye yo kumesura n'ayandi y'ukoga hanyuma hagaca hakorwa rero iyindi hangare izocikorerwamo ya masabune amwe y'amazi savon liquide cyo kimwe rero na omo hama tuje twubaka rero n'iyindi stock aho ivyakozwe byose rero zoca biza nka kurya ubona twagize hajya savon liquide muzozikora tuzozikora ubwoko bwose bw'isabune ngaha mu Burundi bukogwa tukeneye kubukora mugabo kandi bukogwe n'abanywanyi bukogwe n'abarundi rero urabona nk'aha hantu ni iyi mpamvu yatumye tugira ibi kubera ibi bizana inyungu zihuta aha honyene twarorohereje n'abanyamitahe bazana imitahe kubera izi sabune zacu zirasohoka cyane kuko ni nini cyane ku mahera 1000 naringize akabazo barire sindaguciriyemwo hariho imitahe y'umuriyoni byari twewe ubwanje hari habo nabonye bayivuye gutora inyungu zabo hariho kandi n'uno munsi abantu bagifisa amakenga bijya bihumbi 55 kwa tanze umuriyoni canke ibihumbi 500 kwa tanze miliyoni 10 iyo umuntu yayatanze acaronka inyuma y'ukwezi canke ararindira mu kadandaza nakubwiye ibi no ngaha n'ubu ndavuga ati tutangure kuranguza muri UNASCOKI ntitworonka isabune tubaha abarundi kuko twe tutaranguza rero dushaka umuntu aranguza twe dushaka umuntu agura isabune yigore ashiremo 12 gusa kugira ngo ibi bintu byose nabo nyene azoba arimwo ashiremo kuboko no ntimuranguza muraranguza turanguza gute kinanye ndabiharura bukebuke none umuntu aguze isabune akaronka 50% y'amahera mwungutse oya ni bonus ntwara nyinshi sino bandango uranguye gute ntwaye nyisabune nka 200 bo ego buranguye mugabo ubimenyereye niwo bigira kamenyero kubera abarundi nibamara kumenya yuko isabune zacu izo sabune bakurangurako nabo boronka uburenganzira bw'uko boja mu bazikora umva no kuvuga buri muntu wese aguzi wanyu aharwa nk'umuranguzi yego muramva ajya nyungu ya kuja kurondera hariya okay namwimandikiye muri bya Jeunes nagutahuye ivyo wanjanye mu bisanzwe ni nkuko mugabo twebwe ntitushaka rero vya bindi umuntu aza ari umwe cameraman zombi hajya akaza ari wenyene akasha apakira imodoka yose agenda kugurisha kuri bajya bandi twe dukeneye rero ujya muntu wa nyuma agura isabune nawe nyene ayiguze aronke urakoze reka ndangiza ko mbona amaguyo mitahe reka kibazo wambajije ushizemwo umuriyoni ngaha 2 3 4 5 6 10 ukwezi guheze top wewe washizemo itarike 2 ucuharura ukwezi guheze itarike 2 z'ukwa gatatu nimba hari nko mu kwa kabiri ucuza gutora amahera yawe urakoze abori n'amatwi nibumve cyo nkwe mabwira amashengero ndangiza ku kazo kanyuma mwari hariho abantu bikorashiramwo imitahe byo kubaka uruganda baravyijukira baravyitabiriye canke baramaze gucika nibaza ko bitumwa rana mu Burundi twaheruka mu buruhuko bw'abanyeshuri hanyuma abana rero baheruka kuja ku mashure abavyeyi imiryango iba yasohoye amahera cyane gukonika abana ku mashure iki kiringo kandi kijana no kugura imbuto gusohora amasuka ivyo navyo ni ibintu bikenera uburyo ari naco gituma hakenerwa ifumbire hagakenerwa imbuto n'amahera yo kurimisha ku butari bwarime urumva muri ico gihe duhera amafaranga umuntu yari afise
uca usanga ariko arayajana muri ivyo bindi bintu rero kuyihutira kuinvestisa ntibiba ari kirenga gose ntibiba ari kirenga gose muri kino kiringo ku barundi rero je mbona ariko baragerageza kandi baza yuko vuba muzobona hano kuri Ono Media twatanguye kwimba fondation umushinge twatanguye kubaka mutanga ikiringo kingana gute kuba yifuza ko zozana iyo mitahe y'inyubako ikiringo kweri sinokivuga hano ko turakivugana ko n'abandi ngo turabe uko vyogenda ngo kandi tuzobihabwa n'ingene tubona bijukiye kubaka kugira ngo twimure ibi vyose rero ibi vyose ubona biri ngaha tuvyimure tubijane hariya mu Ruyigi ko wakibonobono turagukengurukiye cyane murakoze namwe nongere ndabibuse yuko dukeneye abandi bana bashika 100 cyane cyane bajya baba barananiwe amashure canke bajya bize bakaronka amasertifika kenshi ntibakunda kuronka amahirwe y'ubuzi mugabo baze muri kibonobono tubaha ubuzi turakeneye kongera ko abakozi bashika 100 ku buryo mu Burundi bwose hashoboka hose hazohadandarizwa isabune yacu murakoze turabashimiye ariko kandi nta minsi myinshi tuzogaruka iganiro umwanya wabaye muto twimbike indani gusumba sawa murakoze